Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya, muri France, Belgique, Allemagne, bari mu Bwongereza, England, mudukurikira muherereye muri Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Tanzania, Zambia, Rwanda, Kongo, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru yacu rero reka tuyatangurire kuri ibi biriko biravugwa. Inkuru nziza iriko iravugwa nyine kuri rya sasa ry'urubanza rwa Agathon Rwasa ruzosasa muri kw'igenekerezo rya 16 mu Kakaro igihe c'3 ngaho muri sentare Ntahinyuzwa. Abanywanyi bamwe b'inyankamugayo za CNL benshi bakaba batanguye kuvuga ko bazohagurukana n'iyo nka bazoza batazambaye kugira ngo baje gukurikirana urwo rubanza rwa Agathon Rwasa, niba bizokwemera ko barwitaba navyo ntibiratahurika. Ico bikoze tuvuye kuri iyo nkuru nayo tuzobandanya tubatohoreza ko idonido. Reka dukubitire kuri iyi nkuru ivugwa muri CNDD FDD, umugambwe bivugwa ngo kari ubwoko bumwe, babandanya kubiba amacakubiri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi abagihendwa n'abanyapolitike murababe kuko ibintu biraboneka ko harabavye gose. Iyi CNDD FDD rero nk'uko uyu atwara umugambwe wa MSD, uyu ni Alexis Nduhije, yaciye abisesengura ikiri mw'ishamba. Uyu muhari nyine wa CNDD FDD ukiri mw'ishamba, yigisha ko intego nyamukuru y'umuhari ari okugwanya akarenganyo. Uko kugwanya akarenganyo rero Abatutsi bariko bakorera Abahutu. Urugamba rw'umuheto rwahavuye rurangizwa n'ibiganiro vyahuje inyeshamba na leta ya Buyoya, niwe yaratwaye igihugu ico gihe. Inyuma y'amasezerano yo gusabikanya ubutegetsi hagati ya bahora barabana ribi, Uburundi bwaciye butangura gutwarwa n'inzego vyitwa ko zavuye mu matora. Umugambwe CNDD FDD wahora mw'ishamba niwo watahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2005. Aya matora arashimwa cane gose n'impande zose, aho bivugwa ko atatunenge twayaranze. Naho umuzo wa CNDD FDD waboneka nk'inyishu nyine bari barindiriye, waboneka nk'inyishu Abarundi bari barindiriye. Hageze muri 2010 biboneka ko Abarundi batakiwushaka na gato. Ibi vyarababaje cane abategetsi bungukira amaronko menshi cane muri CNDD FDD. Haciye hafatwa ingingo yo kuburabuza abanyapolitike
bose batavuga rumwe na leta muri 2010. Hari abahutu n'abatutsi n'ubu bataragundura ko CNDD canke bataratahura ko CNDD FDD atari umugambwe w'abahutu. Abanyepolitike acigisha akarangamutima canke umunyepolitike acigisha akarangamutima gashingiye ku mazuru, kububu n'uburebure. Kuri ubu muri 2026 yarasizwe n'amajambere gose, yarasigaye inyuma. Iyi politike y'amacakubiri biraboneka ko itagikenewe, idakwiye kuraba abantu ubarabiye ku mazuru, ufatiye ku mazuru ngo uvuge ngo aba n'abatutsi, ngo aba n'abahutu, aba n'abatwa. Ivyo bintu birakwiye guhagarara no gusezererwa n'umunyapolitike akivyigisha mugabo agifise ingengabitekerezo, ideoloji niko bayita, yo kuvangura bashingiye ku bwoko, ku rukoba n'ibindi. Ivyo vyose barakwiye kubiheba. Umunyapolitike akibigira rwose arakwiye kujanwa muri sentare akabibazwa, n'amategeko agashigwako, agatorwa, agahana abakora bene ivyo. Gukwiragiza inyigisho z'ubwoko biri mu mayeri rero CNDD FDD yamayo ikoresha. Hari ibibazo bitagira inyishu mu gihugu. Muri 2010 abategetsi bo muri CNDD FDD barababaye cane babonye abarundi bamaze kubaharuruka ku rugero, vyaboneka ko batashobora gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu kuva mu kigenekerezo rya 28 ruheshi 2010. Haciye hafatwa ingingo zo gushaka uwo wese amatora ahava aba mu gisa n'akanywa-babo. Ico gihe nyine vyaciye biba, amatora yaciye ahava mu gisa n'akanywa-babo. N'ayandi matora yose maze mu gukurikira yaba ayo muri 2015 ajya Nkurunziza, vyavuzwe ko yihagiye ikiringo ca gatatu atarekuriwe n'amategeko gushika kuva muri 2015 nyene gushika muri 2020. CNDD FDD yagumye iyakora mu kanywa-babo kubera babona neza ko abaye ku mugaragaro ataco bahanoba. Eka nayo ku mwaka wa 2027 dukurikije ukungene turiko turagenda tubibona, ubusesanguzi buriko burakorwa n'ibibera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu mwaka wa 2027 nayo yatanguye gutegurwa nyene kugira ngo azabe mu kanywa-babo, kugira ngo bazahite bavuga ko aribo batsinze amatora, mu gihe batangiwe no gukumira abashobora kuzokwitoza muri ayo matora. Bose baragiye bakumigwa bagashigwa ku ruhande. Agathon Rwasa yatanguye gushigwa ku ruhande, yigijweyo, arakumigwa, ubu ntashobora kuzokwitoza. Ivyo vyose ni ingorane zikomakomeye cane ibiriko biragenda bibera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Inyuma y'amatora yo mu mwaka wa 2010 hafashwe ingingo zikomeye zo kwica atakinya abahutu bayoboka FNL ya Agathon Rwasa. Iryo sekeza ryataziriwe Safisha. Umugambi Safisha, mwese iyi mvugo murayumva, mwarayumvirije, mwarayumvise, yarakoreshejwe, iravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi.
ico gihe burya kwari ukwica abanywanyi kandi bari abo mu bwoko bw'abahutu bayoboka agatorwasa. Muri ico gihe abahutu bayoboka CNDD FDD babwirwa ko umwansi wabo CNDD FDD ari umututsi. Imbonerakure zitanguye gutahura ko babivuze nyine zitanguye gutahura ko ivyo zigishwa atari ukuri, ahubwo abo CNDD FDD yita abansi itabahora ikibi bakora, ahubwo ibahora ko bohava bayitwara aho ikura ibondo. Abanywanyi ba CNDD FDD bafise ubwenge bukwiye barasesanguye basanga inyigisho bahabwa n'abategetsi zicuritse. Babwirwa ko umwansi w'igihugu ari umututsi muri ico gihe, ariko bakabona abanywanyi ba FNL nibo bariko baricwa ku bwinshi atakinya. Igice kininiya cane cabo banywanyi ba agatorwasa bari abahutu gose. Imbonerakure zatanguye kubazanya ziti none ko abategetsi batubesha ko ikibazo Uburundi bufise ari ubwoko, ni kuki badutuma kwica aba FNL kandi dusangiye ubwoko? Imbonerakure zibona kure zatahuye ko abatutsi zibwirwa ko ari babi, ari uruhendo, ari uruyeri rw'abategetsi. Imbonerakure zaciye zitahura ko bwa bundi zabeshwe, zahenzwe, ahubwo abategetsi bo muri CNDD FDD bishakira gukuramwo uwohava abangamira aho begeranya ivyo barundarunda. Imbonerakure icizera ko umwansi w'igihugu ari umunywanyi wa Rwasa hamwe n'umututsi nizisanzwe zifise agatima k'ubugizi bwa nabi gose. Naho abandi barahejeje kubitahura ko abategetsi ba CNDD FDD bakoresha uruyeri mu guhenda, mu kubiba urwanko mu bana b'u Burundi. Izo nyigisho n'ubu zirabandanya ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Umugambwe CNDD FDD urafise imbonerakure zikorera ku mbuga hwaniro, zifise akazi ko kwerekana ko umututsi ari we mwansi w'igihugu. Ubuho baraye bateye intambwe mu gushinga iradiyo yitwa Rondera FM yashinzwe i Ngozi. Iyo radiyo izohava ibafasha gushikana kure izo nyigisho z'ivangura. Ibi vyose Ndayishimiye ariko abikora kugira ngo ashire umwijima mu mitwe y'abahutu bamwe mu kubumvisha ko ibibuze mu gihugu ari ibisanzwe, ahubwo igikuru ari uko umututsi yokwigizwa kure kubera ari inkorabara. Ariko ushima izo nyigisho ari uruhendo, umunyepolitike Ndayishimiye asonera akongera agatinya si umututsi wo umunyepolitike nyine Ndayishimiye asonera agasubira agatinya si umututsi gose. Ivyo akora vyose biraboneka ko abarundi bamaze guca ubwenge, kuko abo bahutu Ndayishimiye yihomeka ko ntibakimushaka kandi ntibanakimukunda, barabona ko igihugu yakishe nabi cane.
kira noneho no muri 2020 bari banse kumutora, vyaraboneka bayitorera Agathon n'ikimenyamenya mu matora yo mu mwaka uheze, bari barahiye kwitabira iyandikwa ry'amatora, bari banse kuja mu matora gose, bavuga ati ayo matora y'inkinamico ntayo tuzojamwo, ntayo tuzokwitaba. Inyigisho zifatiye ku bwoko zirashaje, tuzamagane tuziyamirize gose twese. Muntumviriza izi nkuru tugenda dutohoza, inyigisho zifatiye kw'ivangura ry'amoko turaziyamirije, turaziteye ivyatsi gose. N'uwoba yiyita ko atavuga rumwe na CNDD-FDD ariko akaba afise ingengabitekerezo ishingiye ku bwoko, uyo ngaha kw'Isaha TV turamwiyamirije, tuzokwama tumwiyamiriza nk'umuyoboke wa CNDD-FDD. Imbonerakure mu kiboshwe n'amacandya ya Ndayishimiye, ikangure yarababeshe, yarabahenze. Umukuru w'igihugu avuga ko amaze imyaka 6 ariko ariga ingene abarimyi baronka ifumbire, ingene igihugu cogura igitoro, ingene agashahara k'abakozi kaduga, ingene yorondera ivyo abanyagihugu bashobora gufungura, nyamara we akavuga ko we avyifitiye, ngo abanyagihugu bagende bavyironderere. Ivyo vyose n'ibindi, uyo ntaho azoshikana igihugu c'Uburundi, nta cerekezo afise, nico gituma inzira asigaranye ariyo gucanishamwo abarundi kugira ngo arabe ukungene ashobora kwiba amatora mu mwaka uza, mu mwaka w'2027 nk'uko bigenda bishikirizwa. Amakuru yacu rero reka tube turayahagarikiye kuri iyi nkuru twabashikirizaga. Niba ubwa mbere ugeze ngaha kw'Isaha TV wafyonda subscribe, niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, mugiraho muba kandi mwubahwe. Umukama abandanye kubazigama.